sinasokoye umukandida narasokoye jewe twagomba tubasabe tureke nama zibiri dushobora kwemera ko ziduhungabana tubasubire isohore mugabo baritoje imuduhe shire mu mwanya kuganira ibibazo Nyakubahwa nagomba nsabe abahagaze bicaye nsabe ubaza wese yicaye nshaka nsabe abantu bose bahagaze bicaye mwicaye nibanze mwumvirize harimo urupapuro mwumvirize twagomba tubanza tubasubirire abashaka kumviriza ngo niyo demokarasi muri prona ni yahe ko bitorwa umugambwe mu ntara directive komite centrale none gusohora waritomote Ibona yashimye basabe umuntu wese muri sale yicara bazombe kiretse abamenyesha amakuru icara mumvirize hari icyo visi perezida urupapuro atashikirije mu rwumvirize umuntu wese asohoke yuko nteko yitura turasabye polisi isohoke ezemana uye ko kandi nigoga uko sinitoje musore wateguye kudukubira turabi Mcheze tuandane nani? Mcheze tuandane nani? Jadi mukuru mugambwe mu ntara acha ofisi kuja niko bapika shambura intara ya Cibitoke ya kera abandi cegera cy'umukuru w'umugambwe mu ntara ya Bujumbura habaye ikindi gice cyacu gisohoka aho habaye ingorane aho umukuru w'umugambwe yafashe umugambwe wiwe nyakubahwa mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona uriko yarangiza ikiringo cawe n'abo mukorana banyakubahwa ndetse nyakubahwa honorable Begashatsi icegera c'umukuru w'inama y'imboneza banyakubahwa usangiye ibanga mu nama nkuru y'imboneza banyakubahwa
bakongresiste mwese nibwo ndavuga abaserukiye intara bari muri komite centrale biro executive n'inzego zindi ariko rero nyakubahwa mwahoze muri cegera c'umukuru w'igihugu Dr. Nsayinguvu mukaba umudasigana namwe badasigana mwese banyakubahwa mwaje muserukira imigambwe yatumiwe mwashoboye kuba mumaze gushika ngaha. Ndabona haje PRP abaturana Frodebu APD PD PR MSP nkizo umuserukira parti au pouvoir soit DFDD yasabye imbabazi mwabyumvise umukuru w'umugambwe insiguro yatanze nawe nyakubahwa independant Niyonzungu David nyakubahwa Monsieur le Président des partis politiques twaje gusigura nawe nyakubahwa mukuru wa forum des partis politiques duheze ko twari guhera ko bayoba udatire meso amonta final nyakubahwa mwaje muserukira umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine hamwe n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi gasekora musa amahoro n'umugambi w'adasigana iprona. Nagomba mbaze gukenguruka raporo yaceje gushikirizwa n'ibikorwa byaranguwe na ekipe twari twizeye ku itariki 14 z'ukwezi k'umunani w'ibihumbi 2021 none munsi bakaba dushikirije ibikorwa byabo akanya gatoba imbere y'uko ico kintu gishikira c'imyaka 5 ngo kibe kirangiye uko itariki 14 muraze ko ari wa gatanu ngango wiyindi utangura ejo murumva rero nta kwezi kiringo birimwo ibyo turabikengurutse cyane. Icya kabiri kandi turakengurutse no ko bikorwa ndetse by'iterambere biboneka twatanguye cyane cyane no kuri legislature iheze kuko murako ku mugumya hagenda harahinduka uko iminsi y'ikiraza. Ubwa mbere kuri manda ahera ngaha nyene twari ngogaje turagerageza honorable Bega Shati araheza turagerageza tugaza ubutunzi bw'umugambwe yisaye mukwaniyemo iravuka ihagaze neza muri location kandi n'abandi banyagihugu bose bakeneye baraza bagenda kuyikoresha mu kumva ko ari PPP cyo gushika cyane. Kuri legislature turiko turarangiza uyu munsi yaba yawurije nziza murabona hagiye ko byinshi yabasigurira cyane kuri iyo hoteli nziza mubona ngaha abantu bashobora kuraramwo bakaganiramwo ndetse bakaruhukiraho babavuye mu ntara mu nama barangaho ubu canke mbere n'abandi bifuje kuza kurara ngaha baraharara bakafungurira hanyuma bakivura n'umusasi. Ico ni ikintu ciza cane aho bokwiye baraja kuja kure kandi byavuye mu gutunganya nyene amatungo y'umugambi atunganywa neza. Hanyuma tubakenguruka nuko ubu turiko dukora duhimiza abantu yuko
n'umugambwe wo kumvise uko turaca ntidushobora kuzoja turibaza ko ngaha mu gisagara bazoca barubaka inzu zisanzwe n'imiburi ngaha santre ville murazi ko amategeko asaba inzu y'igorofa kwiteza kubakwa ngaha muri kano karere k'ibisagara hagati. None turakengurutse cane iyo vision uko umugambi wavyumvise ugaheza ukaraba nyene uja inama n'abapreneur bagira bati yenda twumvikane tubafashe kubaka muri namwe muze gitongo rwanyu ndetse n'inyubako zobagwanyu apexita kandi avano xita tweje kubaka cyo turayexploita muzoba muse pourcentage umugambi uronka hama habe no kurira amakori yinjira mu gihugu hama nawe agenda akishyuza utwiwe gutyo yagere iheze agenda akikurira meza umugambi nawe ugashikira ibyabo atawanja wabo. Iyo niyo formule nziza nibaze rero abantu batabyumva hirya no hino ntibaze basubiye kugenda baraza abantu babasigizeho bari maze barya ibindi ngo batunganije kutariko burya ntaco bagira na kimwe batabanje guhanuza ivyohunda muga turasavye yuko abaja kuza bashasha ko bogira neza gusumba mu kuja baratanga communication ni message ikaba yari kuba yashikiriye abadasikana iciye muri bureau executive iciye muri za comité central mbere barongoye abandi mu ntara no mu makomine bagaheza bakabimenya. Uyu munsi rero igikorwa kidukoranyije uno munsi nyamukuru mwacumvise raporo porogaramu yaheje kuba adopte. Hanyuma mu gikorwa cya kabiri ha kongere ni souverain nyakubahwa yaje aserukira Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ari ngaha byumva bicabona ijuru signature bwaduka busubira nibuze buvugire ngaha habona baduze urutoke bati ivyo bintu kuko tutize gukorera habona byoba bibabaje cyane. Hama nesaba mudasigana matunu jambo ko yamubye abaze yihangane ndazi bakunda kubaza ibibazo kimwe n'abahandi uburongozi bura ni continuité muta nimba rero mu mugamba akantu bawo batatunganije neza ya vertu da continuité ya direction biparti muraja kubivugana nta kija gupfa mugati baza dukore cyatuzanye uyu munsi ntitwake dusamazwa n'izindi mpari imbere ko tugenda kwikorwa nyamukuru cuno munsi. Ivyo rero mu gituba bariko mu gitumbe ko n'ukuri tubanza dukore programme dukoranije niyarangira ibindi bibazo byaheza bironde cadre yavyo nuko hanyuma rero murumva rero igihe aba bahejeje gushikiriza bategura fin de mandat biravugwa mu hirya no hino bati none koko none ayo matora tuja kubashiraho gute igenda mbere erega amategeko yo nyene nibaha uburenganzira yo gutegura ingene inama kaminuza ija kugenda namwebwe mwaje kumbure bababwiye kuko article 30 des statuts de notre parti iravuga neza abari kwekuza kuko hano muri kino kibaza uyu munsi ndituje gusamazwa neza byandikwa mu magroup ajanye n'ahandi abo ndazi ko batanguye kwandika mbere ko tuvuga ijambo ngo rero yego bariko barandika kabisa mu voie presse kwandika muri prolag iteka program hose ndabiza mu groupe ni menshi mugabo bandike biri officiel mbere ni bihiye nivyo tubasaba
tutangwe kuza turafata hasi de responsabilité et d'honnêteté intellectuelle nivyo vyoba vyiza cane tuba ku rugero rutubereye. Nuko rero urumva rero kubera kuko iki gikorwa kanatsinda kiri delika bakitubwiye rero twafata mu ati none burya bija kugenda ngo ngende bigenda nuko ngomba ndababwiye. Ubwa mbere na mbere vyamenyeshejwe yuko uno munsi iri koraniro bija kuba kandi kuri ordre du jour kuri nimero igira 3 ko tuja kwiga ingene tuja gushiraho inzego zirongoye umugambwe ndetse mu nyuma turaja kurondera n'umukandida azoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abahora bagenda baravanda mu bandi bantu batabizi babesha bavuga ya muhera ngo burya ntibazoja mu matora ngo bongo bya executive yavyiga neza wari banaka ntibavyemera ntibazogira gute umugambwe wadasigana iprona uno munsi baja kubaha umukandida wo mu 2027 azoca guserukira iryo higana ry'umukuru w'igihugu atawanja wangura mikomera kandi nimwenge nyene muja kumutora mukamushiraho mukamwemeza. Nanone muri baba pare amajana 2 ba mbere bazobasinyira nyamasinyatira yakaroro nimenga hamwe sinone no twogenda tumusiyi noye munsi rero tuzotuma ivyo doruti ndabizi ko turenga amajana 2 nawe niyumva uko turi ngaha urumva rero cyose kibazo wacu nikintu gitebuka cyane. Harabaye rero ku itariki 24 z'ukwezi kwa Mukakaro 2026 urwandiko witwa appel à candidature nguru nagomba yemwe ndarubasomera mu bwumvi kugira ngo tuse tubabwira n'abaje kwitoza tuja gushimira yanyu kugira ngo muheze wahamajwi uronke emeye kandida urungo mugabo wadasikana ipo. Iryo tegeko ni ipona bar 043 bar tab bois bar 24 bar 7 bar 2026 appel à candidature. Conformément au statut du parti PONA et faisant suite aux résolutions de la réunion du comité central tenue en date du 14 juin 2026, la direction nationale de 10 partis appelle tout Mudasigana qui le désire à postuler au poste faisant partie de la prochaine direction nationale. Il s'agit de poste de président du parti, 2 poste de vice-président du parti, 3 poste de secrétaire général du parti, et les dossiers de candidature sont constitués de 1. Une lettre motivée adressée au président du parti PONA, 2. Un curriculum vitae montrant le parcours politique du candidat. Notez bien, les dossiers de candidature ont été déposés au secrétariat général du parti à partir du 25 juillet 2026 jusqu'au mercredi 29 juillet 2026 à 16h30. Je pense qu'on a même fait une prolongation. Et on a donné le profil des candidats. 1. Avoir gardé la fidélité au parti. 2. Être intègre. 3. Avoir été membre du bureau exécutif du comité central. Du parti, au moins 5 ans au minimum, et n'avoir pas encouru des sanctions des organes du parti
avoir servi avec dévouement le parti PRONA et le Congrès national du parti PRONA qui procédera aux élections de mise en place de la nouvelle direction nationale du parti PRONA va se tenir aujourd'hui, le 8 août 2026. Au départ, c'était le 2 août. Mugabo twarasavye ko twoshikana uyu munsi tariki 8 kumva ko le weekend yahiwe igikorwa cy'igihugu kijyanye na fete communale ku itariki 1 y'ukwezi k'8. Byumvikana ko mutava mugomba province yanyu n'amakomune yanyu ngo dusange dutekereze notre activité dans le lieu national twe turagasigana twafite reka twungurire ngaho munsi nta gipfu. Nuko rero acajaho n'itegeko ry'uko ata muntu n'umwe yopostula a plus d'un poste. Ni ukuvuga ko uja gupostula kuri poste ya président du parti adaja gupostula pour le poste le vice-président du parti ataja gupostula pour le poste de secrétaire général. Nuko rero iri kete rimaze gusomwa hariho des dossiers de candidature au Congrès national du parti PRONA, des dossiers de candidature zabonetse kuri izo poste zitatu. Izo nazo nagomba nabwire icyo byavuyemo. Ubwa mbere kuri poste ya perezida du parti nagomba gusaba yuko woja gusoma wese, nizera ko ari ngaha batari ngaha ngo ingene yohava atorwa nawe kugira ngo kweyopfuma abanza no kwitora nawe nyine akiyicwa. Pour le poste de président du parti PRONA, 1 hariho honorable Olivier Nkurunziza, ndamusabe ahaguruke mubone mumukomere amashyi. Murakoze cyane. Ubwa kabiri hariho Fanon Tozine Murwantangangwabo. Biragoye gusoma mu mbabare. Ubuze kuboko bakomera amashyi bawe. Urakoze cyane. Ubwa gatatu hariho uwitwa Bukuru Jean-Marie, ave hasi nawe nyine wamubona. Urakoze cyane. Ubwa kane hariho Evariste Ngayimpenda, professeur. Murakoze. Honorable Hannes Nahimana, hari uwitwa Stani Iranyuze, abitubwiye bunyene ubu duce tumuhaniya ngaha twisatse Kongo. Uwo muntu dosiye yiwe yoba bitavuzwe ngaha ko yaje gupostira nukuraca bivuga duce turi aba responsable ahantu dukurikije amategeko. Konga dukurikije amategeko, dukurikije amategeko gusa.
narasokoye jewe twagomba tubasabe tureke nta nama zibiri dushobora kwemera ko ziduhungabana tubasubire sohore mugabo twaritoje muduhe shire mu mwanya igane ibibazo Nakumira nagomba nsabe abahagaze bicaye nsabe umaze wese yicaye nshaka nsabe abantu bose bahagaze bicaye mwicaye ibishoboka nimubanze mwumvirize nta demokarasi harimo urupapuro mwumvirize nta demokarasi twagomba tubanza tubasubirireyo abashaka kumviriza bumva ngo niyo demokarasi muri prona ni yahe ko bitomboye umugambwe mu ntara bureau komite centrale none mudusohora twaritoje Ibona kamera ibona shingiro basabe umuntu wese ari muri sale yicara keretse abamenyesha amakuru icara mumvirize hari icyo visi perezida urupapuro atashikirije mu rwumvirize umuntu wese asohoke yuko nteko yitwa perezida wa polisi isohoke ezemana uye ko kandi nigo uko sinitoje musore batakuye kudukubira turari Mcheze tuandane nani? Mcheze tuandane nani? Jadi mukuru mugambwe mu ntara aja mu ofisi kuja no kubapiga shambura intara ya Cibitoke ya kera abandi cegera cyo mu mugabo mu ntara ya Bujumbura habaye ikindi cyacu gisohoka cyatumye sohoka aho habaye ingorane aho umukuru w'umugambi yafashe umugambi wiwe ndabibona ko atandose n'imwe yibaye ibyo bandika hejuru ntibacandike icyo ni vi iratoye inyishu tujya ku nimero ikurikira muri abo biyandikishije hariho ubwa mbere urupapuro rwarungikwa abakandida nyene ku itariki 4 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2026 nagomba ndarubasomere
mubwumve kuko nta rumwe atarurose muri abo bakandida bose bwo kwiyemeza ko bazokwitaba kino gikorwa c'uno munsi n'ingendo igeza kuturanga ingingo runye. Urwo rupapuro ni urupapuro ipona akarongo 0 akarongo kababa akarongo 04 akarongo 8 akarongo 2026 ruvuga ruti urupapuro rw'inzira rwitoza ku burongozi bukuru bw'umugambwe w'abadasigana ipona ni hamwe n'abafatanya. Murazi ko amategeko ngenderwako y'umugambwe twatoye avuga yuko umukuru w'umugambwe imbere yuko atangura amabanga yiwe abanza kurahira. None rero murumvise ko hariho amabanga baciye bambwira nca nkora, sinoteba ngo nzomara ukwezi ngo nzogaruke kurahira, yenda ndahiye imbere y'ikoraniro kaminuza. Jewe umukuru jewe abamambere ba conseil jewe Nkurunziza Olivier umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza y'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe, amategeko ngenderwako n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo sangira ijambo n'abo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Iyo niyo ndahiro yanjye. Jewe Mukanya David icegera c'umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe, amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo nsangira ijambo n'abo dusangiye amabanga yo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Nimwakira indahiro yanje. Jewe niyo nkuru Jean de Dieu umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe,
amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwama na ntaryo nsangira ijambo n'abo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambwe udasigana iprona. Ni mwakira indahiro zanje. IFB oye! Nagira nsubire mumfashe ndabakomera amashi kuba mwasubiye kutwizera. Ndazi ko mudushikirije amabanga atoroshe, kandi ndazi ko muva kure mutaha nijoro, ariko mwagumye aha kubera dufise ibikorwa byinshi uno munsi bikurikirana. Igikorwa munshikirije nemeye muri porogaramu yanje nzokibandanya, gusubiza hamwe abadasigana, gucungera amatungo y'umugambwe, gukomeza umugambwe cyane cyane n'igikorwa cyo kunywanisha abarundi. Umugambwe w'abadasigana ubandanye uterere kugira ngo umugwi severe uzushike ku bintu byo kunywanisha by'ukuri abarundi. Duheruka mu nama ya nyenicubahiro ku munsi wa gatanu heze, twagumye dushikiriza, ndahimbawe ko mwanyizeye. Nari namwemereye nti ko babahaye kino gikorwa, turabemereye ko umugambwe w'abadasigana ugiye gusubira guterera kugira ukuri tutabona mu raporo batanze, cyane cyane ibi byo kwagiriza umugambwe ngo harisha abantu, dutanga umuco. Kandi nyenicubahiro yavuze ati murafise uruhusha rwo kubandanya muzana intererano. Ndabimukengurukiye, tumukomera amashi. Tumusaba kubandanya nywanisha abarundi, kuko yaravuze ati nta barundi bazosubira kujyana ariho nkiri. Tumwipfurize rero guhagarara ico gikorwa kugira abarundi banywane, kugira ngo abarundi tugume turi bamwe. Ndabemereye kuzobandanya dukorana ukuri kwamye, ariko badasigana tugomba gushiraho inzego ntimwihute. Tugitegereza kugenda dushizeho komite centrale nshaje, tutegereza kugenda dushizeho bureau executif nshaje, dutegereza kugenda dutoye conseil supérieur nshaje. Ivyo biranyaruka, ariko ico nshaka duhereko igikorwa ca mbere nshaka kubashikiriza twogenda dukoze no gutora umukandida azoserukira umugambwe w'abadasigana mu matora y'umukuru w'igihugu. Twarabiciye hirya no hino igihe mwadutumako mu ikoraniro kaminuza muri komite nkuru, mwari mwatumye ko dushiraho umugwi uza kwiga ko bibereye ko tuja mu matora canke tutaja mu matora, mufatiye ku byo twari twashikirije tunegura amatora y'ibihumbi 2025. Icambere twasanze ko umugambwe w'abadasigana udashobora guhara mu matora, kuko kuva mu 1961 dutegerezwa kuja mu matora ubwa mbere kugira ngo umudasigana aronke ikarata yo gutora. Ntitwogwigisha ko umudasigana atora indi karata, kuko tubiretse umudasigana tuba tuvuze ngo genda mutore aho mushaka. Ikigira kabiri no kugira ngo tubandanye tugwanira demokrasi turimwo, kuko inyuma yuko bazoshikiriza abakandida ubutazoba yashikirije ntazosubira kuronka ijambo. Ariko ufise umukandida imigambi ibitagenda neza muri politike, ubu ufise urusha kugenda mu gihugu muri kampanye kubivuga no kubishikiriza kugira ngo abarundi bavyumvise babitore, canke tubandanye tuvuga ibitagenda neza twiko twipfuza ko amatora yogenda neza n'ukuntu yotunganywa neza. Ntibahave bavuga ngo abo bashaka gusa kwanka amatora kandi batarimwo. Turimwo kugira ngo tugume dushikiriza ibitagenze neza, twipfuza ukuntu vyocungerwa dufise mu mukandida. Ubugira gatatu,
abantu ntibave batugaya ngo umugambwe w'abadasigana waramunze imiliyoni 100 z'umukandida. Bo hava bavuga ngo bavuyemo kubera ubukene, kubera kubura amafaranga. Ndazi ko muterera, ndazi ko bitoroshe, kandi ndazi ko abadasigana mwababaye kuvyatagenze neza, twaricaye ariko twarirengeye. Tumaze guca kw'ivyo twaricaye. Indongozi z'umugambwe, Conseil supérieur, ibiro nshingwa bikorwa, abandi badasigana, turiyumvira umudasigana twoshira imbere. Turaraba ubwa mbere ko tutorungi ku mudasigana ataramenyera amabanga y'igihugu. Mwavuga muti umenyereye amabanga yo bicegera c'umukuru w'igihugu ariko aracari mu mabanga, aracakora n'umukuru w'igihugu. Agiye mwayo mabanga tumutumye yohava rimwe tuba tumutumye kwiyamamaza, kandi umukuru w'igihugu amukeneye kumurungika mu bindi. Twamukenera naho tugasanga yamutumye ahandi, cyangwa ugasanga yagiye kunegura ibitagenze neza ari mwiyo leta, kandi barabikorana. Uwonye twaciye tumukuramwo ko atari umukandida. Tuja turaraba, jewe nari mu kibanza c'umukuru w'umugambwe, jabambye ati nawe ni wikunde uriko uranigana b'umukuru w'umugambwe, uca hongera unigane n'ivyo umukuru, abantu bazokubona bazovuga ngo urakunda ubukuru. Jewe sinari kuza kubasaba amajwi kabiri, byari kubagora. Turaraba abandi badasigana, umushigana Yves yatwaye nawe nyene aratubwira ati reka ndeka abandi nabo bagerageze. Izindi ndongozi nyinshi murazi twarababajije. Niho twaca twegera umushinga ntahe Honorable Gashatsi Abel yatwaye umugambwe, hakaba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka, amabanga y'igihugu arayazi, turabimusaba aratwemerera ko yoserukira umugambwe mu matora y'aba kandida w'umukuru. None nagomba navyumvise ko bamukomeye amashi. Umukandida w'umugambwe mu matora ni Honorable Abel Gashatsi. Ashike ngaha tumwemerere ko umugambwe uzomushigikira. Si umukandida ku gatwe kiwe, si umukandida wenyene, ariko nagomba nibuke ko muribuka ko abadasigana twabatangarije ko mwoza gushiramwo kandidatire. Yemwe narabonye post abantu batinya yukuba umukandida president. Iyo umukuru w'umugambwe naronse umuyoro, iyo secretary general ndongo umuyoro, ariko yica umukuru w'igihugu twaronse umwe, kandi ndatombora arabitwemerera. Nico gituma saba musubire mu mukomera amaji. Ndamuremesheje ko azotsinda amatora. Ndamuremesheje ko ari umushinga nahe w'ijunja n'ijambo azohiganwa n'umukuru w'igihugu no musi atwara. Natazotsinda azoshikiriza imigambi y'umugambwe n'iy'igihugu yumvigwe. None kandida perezida wacu, ndaguhe akajambo utubwire ivyo wemereye abarundi. Uracari umukandida w'umugambwe, urafise ibikorwa byo kurondera abapare. Yemwe uyiprona ntangorana aba bose n'abapare, naho bari kuvuga ibihumbi 10 nitwari kubabura, yendeswa amajana 2 n'ibindi. Ndazi ko ubimenyereye. None ubashikirize abadasigana, ntibavuge ngo nije ndabivuga ibibemerere, hanyuma ubashikirize n'ayandi majambo make, hanyuma tuje kugikurikira nitugira amahoro. Nyakwaha mukuru w'umugambwe mu mpaye ijambo. Iprona oye! Iprona tsinda! Iprona randaranda! Shinga imizi! Shayura Burundi! Gerere nguvu! Gerere nguvu! Ifebe oye! Pionnier toujours!
mwikomera amashi. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ukaba n'umukuru w'inama nkuru y'imboneza mu mugambwe w'abadasigana iprona. Nyakubahwa mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona, duhejeje kwitorera muri rino koraniro kaminuza ry'uno munsi. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona, banyakubahwa muri mu biro by'inama nkuru y'imboneza mu mugambwe w'abadasigana iprona, banyakubahwa bashitsi mwaje kudushigikira mwitavye ubutumire kuri runo rubanza rudasanzwe rw'ikoraniro kaminuza ruriko ruvyara uburongozi bw'umugambwe, noneho ruhezereje kandi no kuvyara umudasigana azoserukira umugambwe mu matora twimirije y'umukuru w'igihugu. Nyakubahwa yashikira serukiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, akaba ni directeur general ajejwe n'ivy'imigambwe. Nyakubahwa arongoye forum de parti politique, banyakubahwa arongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi n'abayiserukiye. Nyakubahwa mukandida yatwemeye ko azoba umukandida tuzohiganwa David Niyoncungu umwi wigenga. Banyakubahwa ndongozi mwabaye mwajejwe amabanga hambaye mu gihugu. Nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu Dr. Yves Sayinguvu, Claude Ministre, Professeur Ngayimpenda, ndongozi mwese badasigana, bashinga nayo bapfasoni gwaruka, bamenyesha makuru. Tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ubutungane, iterambere n'intsinzi mu mugambwe w'abadasigana. Kuri uno munsi uri hejuru, kuri ino tariki ntibagirwa mu mugambwe w'abadasigana iprona, imbere yo kugira icyo nshikirije nagira ngo dushimire Imana rugira vyose. Imana ni nteturuye, kuko iri koraniro kaminuza ryarateguwe, ritegurwa n'abadasigana, ritegurwa mu bihe bitoroshe, kuko twagiye tubona abadasigana bamwe bagiye bakigenza bavuga ivy'amategeko mugabo nabo batayakurikiza. Ariko indinganizo yarateguwe, koraniro mwagitavye mu mahoro n'umutekano. Dushimire igihugu n'abakirongoye, dushimire icegera cy'umukuru w'igihugu, yahabereye umugabo mu mukomera amashi menshi. Uyu mugambwe w'abadasigana iprona, kubatawuzi ndiko mbwira abadasigana kumbure bashasha canke batafise uburambe mu mugambwe, bibaza ko kurongora umugambwe ari ibintu vyoroshe, bibaza ko kurongora umugambwe ari ugutambukirako. Jewe kuva muri komite centrale nagumye mpanura, kuko nararongoye umugambwe ndawuzi, umugambwe iprona ndawuzi, nta rwego rw'umugambwe na rumwe kuva kuko hasi gushika hejuru ntaciyemo. Ndababwira nti mugende neza, ukurongora umugambwe, gushikira uburongozi bw'umugambwe canke gushikira urwego nkuru birafise inzira bicamo, ntawipanga mvuge nk'ababandi. Naho rero mwabibonye, mwavyikurikiraniye, harabaye inzandiko nyinshi, harabaye iterabwoba, harabaye no kubeshera ngira ngo abana bariya ngo kumbure ngo ikoraniro ngo ntirizogenda neza. Mugabo abadasigana, kubera jewe ndabazi, abadasigana nabonye saa 10 y'ijoro, saa 9 y'ijoro bari mwibarabara baje muri rino koraniro, ntibari kwemera ko ikoraniro ryabo rigenda nabi. None rero nkeze ivyamwa, nkeze umukuru w'umugambwe, nkeze icegera cy'umukuru w'umugambwe, nkeze secrétaire general kuri no mwizero, kuri no kwizigirwa muhejeje guhabwa n'abadasigana, niba bamera amashimwe.
mu mpera amashi menshi icegera cy'umukuru w'igihugu mwabonye ko afite kwihangana kudasanzwe mwabonye ko mu mpera amashi menshi cyane kumbure bamwe mu bamugoye kumbure bamwe mu bamugirira na biriya bamusanga bari no mu bakozi biwe mugabo yabihanganiye mwongera amashi yanjye Imana kudukomereze uzobandanye uhagararira umugambwe uzowurinde uwo wese agomba kuwujana aho udategerezwa kuja mpanura nabo badasigana kumbure bagize des ambitions de mesure nibikubita agashi bagaruke twubaka umugambwe bagabanya amajambo mudasigana agenda kuvuga ibyavuye muri kongre natwe turi muri kongre je nabonye umengo yakubise kudeta mugabo ntawe kubita kudeta kongre ususanga ariwe yayikubise aho ndahejeje none badasigana nanje rero kubinyerekeye mwejeje kunyizera kugira ngo ndabaserukire serukira umugambwe muri amatora ahambaye yo mukuru w'igihugu ndabibemereye icese nzobaserukira kuko nimwe mu ndungitse sije nirungitse umugambwe ndawuzi n'igihugu ku rugero rw'iwanje ndakizi kandi amatora y'umukuru w'igihugu ndabakeze kuko nta mugambwe w'abadasigana iprona wari gusiba kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu twarayitavye kuva mu 61 gushika no aho tuyaherukira hari mu 2020 niturigera rero turata iyo rendezvous yo kwitaba amatora none ndakeje abadasigana ndakeje umugambwe w'abadasigana iprona kugiye guhiganirwa ikibanza cyo mukuru w'igihugu washize imbere honorable Abel Gashatsi nzobaserukira neza bagasore yabitwigije neza ati nitwishime ntidushira isoni nzobaserukira neza nzobagamburukira nta migabo n'imigambi mvugira ngaha kuko imigabo n'imigambi niyo mugambwe w'abadasigana iprona kandi turayifise kuko twaheruka mu matora gusa tuzoheza turabe ijanye n'ibihe tubivuganye twese duheze tugende mu matora duhiganwe tudahezanyayo nibadutsinda tuzovyemera tubakeze mugabo bazodutsinde amatora yagenze neza yatunganijwe neza ico nico dusaba igihugu ico nico dusaba umugwiseni ahasigaye nta nkeka umugambwe w'abadasigana iprona ivyari byo byose abadasigana uko ndababona uko mumeze kuva kuri uno mwanya mugende mwegeranye agatererana mwegeranye mwitegurire kampanye zizoba kugira ngo umugambwe wanyu umugambwe w'abadasigana iprona umugambwe wa Rwagasore uzobu umugambwe uboneka uhiganwa n'imigambwe uhiganwa n'abandi bakandida uhiganwa cyane n'umugambwe uri ku butegetsi maze rero nifuriza abarundi nifuriza abadasigana ko aya matora mu ndungitsemwo yoba amatora meza cyane amatora azotuma ikigogo cacu demokrasi mu Burundi isubira gushinga imizi gusumba uko twabibonye mu misi heze nihahangame umugambwe w'abadasigana iprona nihahangame Uburundi n'abarundi nitugira amahoro n'umugambwe w'abadasigana iprona umukandida muramubonye bya bindi by'imwitwi bama bambaza muzoja mu matora cyane muzoja mu matora bamenyesha amakuru tuzoja mu matora inyishu ndayibaha igikurikira ikoraniro kaminuza rica ridutorera burya abatwariko baradufasha gushiraho inzego manda yabo yaheze dutegerezwa gushiraho inzego nshasha kandi mu mategeko mashasha twatoye twemeje ko inzego zose zijamwo ubu abadasigana banywanye kuva hasi gushika hejuru uno musi rero dutanga ikiringo gishasha ndavye
kuko amategeko avuga yuko abatorwa mu nama nkuru y'imbonezwa batangwa n'uburongozi bw'umugambwe, hanyuma ikoraniro kaminuza rikagira gute, rikabemeza, rikabemeza. Nimumbaze ngo niko kutashizemo, nimwabemeza ni sawa, kuko nta competition kwabo bandijamo. None reko mwantoye ngo mbe umukuru w'umugambwe, twari turaganira n'abandi abo twashimye ko boza mu nama nkuru y'imboneza. Uwa mbere dusubiriye kwizera kandi twakoranye neza ni icegera c'umukuru w'igihugu Bazombanza Prosper. Ugira kabiri nawe nyene yacegera, ariko murazi yuko tuzosubira tukicara. Umugambwe w'abadasigana ni umugambwe ubwa mbere tugerezwa kugenda wiyubara, kuko nta wundi tugenda twisunga atari ikirenge c'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ni umugambwe warongoye iki gihugu, ni umugambwe ufise vyinshi uvugwako kandi ubazwa, ivyo vyose usanga ata wundi abibazwa ari umukuru w'umugambwe. Urumva ko ari ukugenda ninengesera, ariko kandi n'umugambwe utegerezwa kugira ijunja n'ijambo mu gihugu. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2025 mwabonye ko basubiye kwemeza ko tuja mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose bitegerezwa kuja ku mukuru w'umugambwe naho nyene mu guhiganwa, afasha uhiganwa kugira ngo yiruke mu gihugu cose. N'amabanga rero atorosha ariko ahimbaye n'ahahambaye. Tuzogerageza tugamburuke, turazi umugambwe bizonyorohera kuko abadasigana ubu ndabazi, mwabonye abagorana badakurikije itegeko na rimwe canke uriya, ariko abo bose tuzogerageza kubumviriza, ariko kandi n'uguhana kugira ngo umugambwe ugume uja ku rutonde atawugendera ku wundi. Umugambwe w'abadasigana ukorera habona, duhamagara abantu twabishize ku mbuga ngurukana bumenyi, ahandi turafisa imigwi aho duhurira n'abadasigana, ivyo vyose twarabimenyesheje. None murabona iyo abantu bitoza ari benshi nka kurya, barafise ingingo bategerezwa gusinya z'ukubahana, kandi si twe twenyene no matora y'igihugu turafise ico bita code de conduite tugenda twubahiriza. Iyo rero wewe utabisinye ukanka, uvuze uti sinshaka kwitoza, abarya banse nabataje gusinya, nabataje kugira bemere, na burya bari bafise umugambi. Mwumvise ibiciye ku marezo sociaux bavuga ko bakuye umugambi, umukuru w'umugambi turi mu ikoraniro kaminuza. Iryo ni kosa rihanwa igihe abagize ikoraniro kaminuza ukaba uriko uravuga ngo komite centrale kandi aribo bayigize n'abandi, wewe ukacuja ku maradiyo n'ahandi ugashikiriza ivyo bintu, ni kosa ribi rihagano, kandi ukacuza ngo ushaka guhigana uwo mugambwe ko barakajagara. Akari kabuze twagahejeje. Murabona amategeko ya komite agenga umugambwe avuga yuko abaza mu ikoraniro kaminuza arabatowe mu ikoraniro nkuno munsi. Igihe rero twe dutorwa mu bihumbi 2021 abatunywana ntibari bwaze, no kuvuga nayo amategeko avuga yuko utora aba ari uwo mu ikoraniro kaminuza ya 2021 komite centrale yihejeje. Hanyuma aba twarabiganiriye bari babizi, nico gituma bari barindiriye kuno munsi tugenda tubashize mu nzego shasha. Mwumvise tubashira muri conseil supérieur, mwumvise ko twabashize muri comité centrale nshasha, mwumvise ko twabashize muri biro nshingwa bikorwa. Ubu nta gafashi, nico gituma navuze nti umugambi wo kunywana uno munsi twawusozereye. Nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri, kuko dutoye amategeko, dutoye byose turi kumwe. Ubu rero mu makomine,
mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe nta ntambamyi n'imwe. uwo mugwi ntese namenye witirirwa jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita ko ari uw'abagize akajagari. Nivyo nibaza sinzi ko mwe mwaba muzi izina yo haba hariho abo bitirira twobimenye ariko ntabo byo kwitirira n'umugwi w'abantu batera akajagari tutaba tuzi abo batumye. Nico gituma mwabonye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryafashe ingingo ko tubahagarika tukabafuta mu mugambwe imyaka 5 kugira dukurikirana ivyabo kuko abantu bagira ibintu nka birya n'abantu baba batari abanyamugambwe ari abandi bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza. Kuko ikoraniro kaminuza iyo baba bafise ababo babakurikira iri koraniro kaminuza ryose ryaca rihaguruka rikabakurikira. Mugabo mwabonye abagiye ikoraniro kaminuza ryagumya aha kuko twababonye nk'agahabwa ko ari abantu. Rero ikoraniro kaminuza iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho, nta majambo dutangamwo, ni ugutora canke mukareka. Kuko ikoraniro kaminuza rijejwe gutora canke rigahakana. Iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira uca ugenda. Mu mugambwe w'abadasigana kurushwa canke gutsinda ntitwigera tubishira inyuma. Ivyo vyose ugiye mu matora murajana, ariko nico gituma yakivuze ku kazi ko abantu benshi bagira ubwoba iyo barushijwe. Ariko umugambwe w'abadasigana tugiye mu matora tutavuze ko tugiye kurushwa, ahubwo ico yashimikiye ko kandi gikomeye mukwiye gufata nuko twifuza ko amatora yotegurwa neza mu muco gusumba y'ibihumbi 2025 aho umugambwe w'abadasigana utsindwa ntangorane mugabo bigaba mu muco. N'abantu batarenga bangahe mwababonye, bamwe turabazi abandi tuzi intumbero zabo, tuzogerageza tubumvirize. Ariko nko witwanje Borekaniye Serge namumviza avuga ibintu bidashoboka ku maradiyo bidashoboka, ariko ko mwabonye ibikoraniro kaminuza ryagiye rimuhanye kuko umuntu agira ibintu nk'ivyo ntushobora kurongora umugambwe uri umubeshi. Ntushobora kubesha amakungu ngo naka turamukuye ikoraniro kaminuza ryicaye riko rirakora nataco riravuga ubesheye indongozi. N'abandi rero benshi ayiranyibutsa stani bagize akajagari kadashoboka kuko indongozi muri komisiyo iriko iravuga ntushobora kuvuga ngo ndahakanye mu gihe uziko wewe mu gihe abantu bahamagara abantu ngo nibaze gusinya wemeze kuzoja mu matora nibigira ukanka ucuza kugira ngo utere ingorane. Ivyo rero nibisanzwe umugambwe w'abadasigana abantu babitoreye igisho bwa mbere kandi hari abantu ha muruntu runtu. Muri abo basohowe bari mu mabanga harimo bari mu mabanga y'igihugu basohotse bakava mu matora. Mbega nimba batanze n'umugambwe w'ikona uyu munsi tuva ko basubirizwa cyangwa hari izindi bizofata. Ivyo amabanga y'igihugu atangwa n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niyo yabona ku kazi babigira neza akabashimira twende tuzozamugira mugabo nawe ngira yabonye yuko ataca afise mu bafise kuko wigenza uko ukigenza nabi umugambwe ukigenza nabi imbere y'icegera c'umukuru w'igihugu uri umuntu atacu kimaze vyatubabaje kuba twararungitse abantu nkabo mu mabanga y'igihugu. Menga harababona yuko umugambwe uri ku butegetsi na ipona basa nkaho menga batwara baganira bari mu biganiro, ariko muri no minsi urabona umenga ipona irafise urundi ruhande irimwo ivuga iti ibi ntitubihuriza ko n'ubutegetsi canke n'umugambwe uri ku butegetsi ntimukiri mu baganira bashira hamwe canke hari kibazo ki. Umugambwe w'abadasigana ntiwigera ureka gufasha igihugu, ari byo kubaka igihugu by'amahoro by'umutekano ibintu byose twama tuganira n'inzego z'igihugu uko turi mu gihugu, ariko ikitagenze neza ntitureka kubwira ubutegetsi ko bitagenda neza nico bigiturire. Nico gituma rero ntawe wovuga ngo aba bantu ntibaganira neza, uwari we wese azorongora igihugu ntatwara ibintu neza ntituzoreka kumukebura, ariko kandi navyo
niba bivuga ko mutaganira neza ahubwo ubumubwira aho bitagenda neza.